Reka ndabaramutse akunzi ba Black TV aho mutumbereye hose, ivyo biko bakora vyose ni urukundo tubakunda, ni handi mudusanga we zitatu akaburungu Black TV akaburungu.com, Instagram na Twitter na Facebook hose ka Black TV gusa ugasama ko atandukanye ava muri Buja Flavor. Kuri microphone mukumwe na Jenny Big. Uyu munsi gatotro ya gatoyi kuvyerekeye urupfu rwa kwigendera, twabuze tutanka, twabuze dukunda cyane umukuru w'igihugu, benshi barabira ko cyane w'igihugu ca Tanzania. Uza bwamuranze yaranzwe n'iki, mbe yavukiye hehe, akurira hehe, yiga hehe, byose ni muri kino kiganiro nyine twatubashikirize muri Black TV. Karibu cyane. Lakini kamwe usimwache Mungu, huo ndio wito wangu. Reka tuatangure duhoza imiryango yabuze, twese twabuze, igihugu cabuze, East Africa yabuze, Africa yabuze, eka n'isi yose yabuze, kuko yamukwe igihugu cyane, abantu bakunda cyane, yatwenza, yayaga neza, abantu birukira cyane kumviriza amajambo yiwe, akakora ama interview, muratse ko vy'amajambo atandukanye w'igihugu c'u Burundi abihezagira, aravuga agerageza kuvuga n'ikirundi kugira ngo agire abarundi amajambo atandukanye avuga. Ni Pombe Magufuli ya aba mu gihugu ca Tanzania, kandi no mu gihugu ca Tanzania akaba ari igihugu kimwe mu bihugu bigize East Africa EAC major market mu gihugu c'u Burundi, akagihugu kandi cyagifitanye ubucuti bwiza cyane igihugu c'u Burundi. Mukibuka hamwe uko n'igihe twabura mu gihugu c'u Burundi Pierre nkuru nziza, batwitangiye bakatwitaho cyane ku buryo ngo bahayoza igihugu ca Tanzania gushikanya mu gihugu c'u Burundi kuduhoza amarira yacu amazo dufise, amarira atarafise hazogarukira, kuko mwari muzi ko mu twakunda cyane Jaka muri shoki kwetse akabenga mu gihugu c'ubundi kweze guhoza igihugu no guhoza abarundi muri rusangi ku rupfu rwa nyakwigendera. Twabuze tutanka, twabuze dukunda mu gihugu cacu Burundi Pierre nkuru nziza. Sinivyo gusa dushigikiye mu bitandukanye, bisaba dushigikiye haba mu kwimikwa kwa president wacu Evariste, akaba nawe nyene barashitse ingabwe badushigikire cyane, bakaba baradushigikiye mu bitandukanye, basi akaba yagiye mu gihugu ca Tanzania naho gushigikira ico gihugu, mu vyerekana yuko hariho ibintu bitandukanye twaduhuriye ko vyinshi. Igihugu ca Tanzania bakaba barongetse barashaka n'abantu bakomako baza gukorera ngaho imigambi yabo nka Zazania n'izo zitandukanye za Azamu zose, kubaca gutana imitahe yabo ngaho mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose ikaba ibintu bimwe vyerekana yuko dufitaniye ubucuti bumeze neza. Pombe Magufuli yarinde, yavukiye hehe, yakoze igihugu ca Tanzania. Pombe Magufuli yari umukuru w'igihugu ca Tanzania yagira gatanu, akaba yavutse igenekerezo rya 29 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1959 muri ico gihugu ca Tanzania nyene. Akaba yitavye Imana afise imyaka 32 gushika kino gihe nyene. Yatanguye amashuri y'intango aho bita Chato Primary School muri ico gihugu ca Tanzania umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1967 gushika umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974, akaruheza amashuri mato. Imbere yaho inyuma yaciye aja kwishure seminari nkuru y'ico gihugu nyene yitwa Katoke mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1975 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977. Akaba yaciye aja kwishure yitwa Mukwaba, akaba yaharonkeye impamya bushobozi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981. Pombe Magufuli yaciye kuri umwaka nyene aja muri kaminuza y'igihugu ca Tanzania i Dar es Salaam, aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo mu gisata c'ubuhinga mu vyo imiti, arishwe mu gifaransa chimie canke chemistry mu rurimi rw'icongereza. Akaba ari naho yatangurira umwuga wa politike. Inyuma yaho Pombe Magufuli yararonse master hamwe na doctora mu bijanye n'imiti muri kaminuza i Dar es Salaam nyene mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 gushika mu mwaka w'igihumbi 2009, ahose kako ariga kugira ngo ashobore kuronka doctora muri ico
gisata hamwe na doktora yaronse kandi i Dodoma mu gisata c'ubuvuzi mu mwaka w'2019 akaba yaburose ari umukuru w'igihugu ca Tanzania. Byose akabikora yagumandanya yiga nubwo umukuru w'igihugu avuga ati jane ndatuta mu ntebe y'ishuri byanje kwiga amashuri yanje mbandanye nkoresha umutwe wanje umeze neza cyane nagize ubumenyi butandukanye bwashobora gutwara igihugu ca Tanzania meze neza. Akaba ivyo vyose yabikora kandi John Pombe Magufuli ari umugambwe wa CCM chama cha mapinduzi. Uwo n'umugambwe wafashe abantu batandukanye abaririmbyi yafashije abandi batandukanye kuri ivyashara vyabo kwasho kwiteza imbere. Inyuma yo ngaho yaratwaye inzego zitandukanye mu gihugu, yabaye uburongozi bukomakomeye, yabaye umurongozi akomakomeye mu gihugu ca Tanzania, ariko ahantu hanini yashobora gutwara hazwi cyane ni ubushikiranganje butandukanye byarongora, hamwe ubushikiranganje bw'ubworozi hamwe n'uburovyi, ubushikiranganje bujejwe uburaro n'ibikorwa vya leta kuva mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2015. Akaba ari naho uwo mwaka wa 2015 umugambwe wa CCM John Pombe Magufuli akaba yizewe n'umugambwe wiwe yavamwo chama cha mapinduzi CCM mu mfunyafunyo kuserukira amatora wo mu mwaka nyene. Ico gihe igihugu ca Tanzania catwagwa n'uwitwa Jakaya Mrisho Kikwete akaba nawe yava muri umugambwe nyene. John Pombe Magufuli akaba yatowe n'abanyagihugu bamwizeye kuserukira igihugu ca Tanzania kuva umwaka nyene gushika ino saha akaba yarakiri umukuru w'igihugu ca Tanzania. John Pombe Magufuli akaba yitavye Imana afite imyaka 32 y'amavuko, akaba yitabiye Imana ku bitaro aho nyine mu gihugu ca Tanzania i Dar es Salaam. Ku makuru dukesha nyakubahwa umufasoni yahora amwungirije Samia yavuze yuko John Pombe Magufuli yitavye Imana ahitanywe n'ingwara y'umutima mu bitanganye Dar es Salaam. Iyo ni ingwara yahitanywe na nyakwigendera mu gihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza, ngaha nyine mu gihugu muziko tukakumubura nawe nyene nk'umukuru w'igihugu akayapfuye n'uwamusubiye atarashobora kurahira. Anyway, John Pombe Magufuli yakoze bikomeye cyane, abari batandukanye bagiye muri studio kuririmba indirimbo zitandukanye kugira ngo bashobore guhoza umuryango n'igihugu ca Tanzania, Diamond Platnumz na team yose WCB, Konde Gang Music, Konde Gang Worldwide nanyosha ko akora indirimbo n'andi artiste bose atandukanye bakoze indirimbo zitandukanye kugira ngo bashobore guhoza umuryango cyo n'igihugu hamwe, wanashaka na East Africa hamwe na Africa muri rusange, kuko cyo bonye babuze igihugu cyose, habuze isi, kuko ya muntu benshi barabya ko cyane ibikorwa yakoze byinshi, nko tuzi giturire cyangwa tuzi gucegwa kakazi mu gihugu ca Tanzania bitandukanye byinshi. Reka tubwire ko durangiza duhoze igihugu ca Tanzania n'ababuze bose n'andi muri rusange, ko twabonye benshi babaye kweco nyene cyo kubura mu gihugu cy'u Burundi.